mwaramutse bakozi b'Imana mwese bene data n'abashike bacu bo mu bihugu bitandukanye ndetse na hariya ahari umukwizabutumwa Miguel Biramo bya Marine ndamutahije mu buryo budasanzwe we hamwe n'ikoraniro rya hariya muri Monterrey Nuevo León Mexique uyu munsi kuwa gatandatu 19 Munyonyo mu mwaka wa 2025 abihuje natwe bose biciye kuri satellite Amazonas na satellite Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye ndetse no ku bundi buryo butandukanye bw'itumatumanako murashobora kwicara namba mwoba muhagaze yariko aratubwira mu kwizabutumwa Miguel Biramo bya Marine nijoro ejo kuwa gatanu ku bijanye no kubaha integuro y'Imana kubaha ibintu vy'Imana si mwakino gihe gusa ahubwo mu bihe byose Imana yamye isaba ko hobaho ukubaha mu gihe ca Mose murabe aho ntibubashe Aroni na Miriam igihe bavuga nabi Mose kandi Imana yarabibahoye rero muri buno butumwa yatwigishije Dr. William Soto bwitwa ngo ukubaha ubwoba buvuye ku kubaha ngaha aratubwira ngo rero dutegerezwa kwirinda cyane tukirinda mwino saha turiko turabamwo kubera iki kuko tutagumye dufise ubwoba buvuye ku kubaha mwino saha nukore mwibuke yuko ubukozi bwa Eliya na Mose wewe uburondeye mu ijambo ni ubukozi buzanira umugisha batoranijwe hamwe n'ibihumbi 144 kuvuga buza buzanye imigisha ubwo bukozi kubatoranijwe bukaza buzaniye n'imigisha ibihumbi 144 nike ko ubwo bukozi n'ubukozi bw'imyera y'ibiri ubukozi bwasezeranijwe ko bwari kuzokorwa bugakorerwa mu ihema nini Karupa Cathedrale hamwe n'ubukozi bwa Yesu kuko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe rero abandanya avuga ngo ariko kandi buzanira n'urubanza abantu batubaha abantu bagarariza kubw'ivyo rero buzana imigisha hamwe n'urubanza nico gituma mu butumwa bwitwa ukuza kwa kabiri k'umwami bwavuzwe na Revera William Branham yaravuze yuko mu kuza kwe kwa kabiri kwazohezagira bamwe avume abandi kuko we aje azanye imigisha azanye kandi n'urubanza ibihano abandanya avuga ngo mbega niki twebwe twasomye reka ndabe ko noshobora kubyibuka reka ndabe ko noshobora kuhatora nshoboye kuhatora mwoca mubyumva neza reka ndabe ku rupapuro rw'amajana 65 kandi yareka aravuga ngo igihe hazoza ubukozi bwa Mose igihe hazoza ubukozi bw'Ibyesho 11 kuvuga ngo aho yareka aratubwira yuko ivyo agiye gusoma mwedata Branham ko ngaho yareka aravuga ko ivyo bizoba igihe hazoza ubukozi bwa Mose ubukozi bw'ikiringo intumwa y'ikiringo kandi aravuga ngo nukuvuga ko mu yandi majambo rero ni icanditswe cyo mu Byesho 11 ari imyera y'ibiri mwibuka ko yatubwiye ko ubwo bukozi ko bugobaye buri ihema nini Karupa Cathedrale ko hariho Imana iyokoreye ubwo bukozi Puro gomajana 35 we yasomye agace kamwe k'umurongo hatangura kuvuga ngo rero murabe murana yuko ukumenwa kw'iki kimatanije byari ibintu bikomeye cyane kugeza ubwo n'ijuru bwaryo ryacecetse kubw'ico kintu mu gihe c'umwanya ungana n'igihimba c'isaha rero kirakomeye ni iki nta na kimwe cyahabaye
nta na kimwe cyari ko kiranyiganyiga muri icyo gihe. Igihimba cy'isaha byoshoboka ntikiba ari igihe kinini mu gihe wewe uri kurinezereza, ariko washyizwe hagati y'ubuzima n'urupfu, uwo mwanya woshobora kuba nk'ikimpumbi. Hepfo gato uyasomye kugeza ngaho gusa, hanyuma harabandanya, ariko reka twe tubandanye tumanuka hepfo gato, ahavuga ko uwo murongo nyene aravuga ngo nta na kimwe cyari gihari, nta ndirimbo nimwe yari ihari, nta guhimbaza na kumwe kwari kuri ku gicaniro, nta na kimwe cyari gihari. Hari agacerere nk'ak'urupfu mu gihe kingana n'igihimba cy'isaha. Ingabo zose zo mu ijuru zari zacecetse muri icyo gihimba cy'isaha, igihe iryo banga ry'ikimoteri cy'indwi ryugurugwa mu gitabo cy'ubucunguzi. Mu byiyumvire, ariko ihego ryarahishuwe, kuko umwagazi w'intama yararihishuye. Icyo nibaza, icyo nizera ni uko bose bari bafashwe n'ubwoba buvuye ku kubaha. Ntabyo nzi, ariko ako kanya yashitse ngaho, nuko nabo baca barareka gukora byose. Kubera iki? Ni iki? Aho yandika ngo ubwoba buvuye ku kubaha. Rero murabe, ubwo bwoba buvuye ku kubaha nibwo yatubwiye we ko bwobaye buriko burashitswa igihe iyerekwa ry'ihema rizoba ririko rirashitswa, kuko we muri bumwe mu butumwa, agace k'ubutumwa k'igitabo c'imirongo n'umurongo w'amajana 211, aho yatwandikiye ngaho ngo ku ruhande amaja hejuru, kuvuga ako gace k'ubutumwa kari ku rupapuro rwa 45 umurongo w'amajana 211, we ngaho yareka aratubwira Mwedata Branham, yareka aratubwira ivyirekwa ry'ihema ni hamwe mu hantu habivuga. Aho rero niho yaciye yandika ngo ntibyari bifise kamere nk'aka gipanekoti, ntibyari bimeze nk'iby'amadini, kuvuga ngo ibintu byose yari karabona ngaho ntibyari bimeze nka bijya by'abapanekoti, nk'uko we abivuga mu butumwa bumwe, aho avuga ubwo butumwa bwitwa ngo urubuto canke ingano canke urubuto ntiruraganwa n'umuguruka. Rero eso lo dice en el mensaje titulado bivuga mu butumwa bwitwa ngo ukugarurwa kw'igiti mugeni. Ngaho mwubwo butumwa waratwereka mu gice kimwe yanditse ngo panekoti, amababi ahungabana. Rero ntibyari bifise kamere nk'akabapanekoti, aho hari amababi menshi, aho bakoma amashi cyane n'urwamo rwinshi. ari ahandi hantu ngaha mu gitabo c'imirongo, umurongo ku rupapuro rw'indwi B, umurongo 63 aravuga ngo Mwedata Branham yararimbye nyuma y'igikorane orara. Mbega we ntiyumva umeze neza? Mwiyumvire bagenzi, ibyo ni vya panekoti, guhimbaza. Ibi ni vya panekoti, reka dukoma amashi turirimbe. Abantu ba panekoti bose bagerageza gusimba, terera hanze uwo mugenzo mubi w'abametodiste. Aho yandika ngo panekoti bingana guhimbaza Imana, gukoma amashi canke guhungabana, gutamba. Murabe ngaho haca hagaragara rero ico gihe ca panekoti nk'ubwo buryo nyene ingene bahimbaza muri kijya gihe ca Laodikiya. Rero murabe namwe ubwo nibwo bwari buryo, uko niko bahimbaza Imana. Ariko ngaha ku rupapuro rwa 55 umurongo w'amajana 11, aho rero we igihe avuga Mwedata Branham ku vyerekwa ry'ihema nk'uwo murongo, hari ahandi hantu avuga ku vyerekwa ry'ihema, ariko ngaho niho yaciye yandika ngo
ahamaja hejuru yanditse ngo ntibyari bimeze nk'iby'abapanekoti, kandi twamaze kubona iby'abapanekoti ibyo ari byo. nuko rero ahantu hose uzobona bakurikiza uwo mugenzo, ubwo buryo bahimbaza Imana nk'uko, ibyo ni byo mu kiringo c'ubuntu. ico ni ikintu c'abapanekoti cyo mw'iyo ntambuko, kuko we mu kuvuga ati ntibyari bimeze nk'iby'abapanekoti, nuko rero ni igihe cyo hejuru, igihe aho hinjira iki gice c'ubwoba buvuye ku kubaha. yavuze ngo ntibyari bifise kamere, ntibyari bimeze nk'iby'abapanekoti by'amadini, murabona, kuko ibyo ni dini. byose byari bitekanye, birimwo ukubaha, birimwo urupfasoni, urabona, birimwo ukubaha kwinshi, urupfasoni. iryo ni ryo tandukaniro rihari. kuvuga ko twashobora kuvuga ngo ibyo ni ibishushanyo, amatips, ni ukuvuga ngo ico ni ikintu abatoneje bazogenda barabona, hanyuma hamwe n'iryo jwi ry'inzamba ririko rivuza iry'imituragano y'umwungikanyo watorarijwe aheza atahure, nuko bazogendera barahamagarwa bavuga ati indira gato, je sindi uwo ngaha hasi, sindi nkoko, ndi nkukuma, ibi si ivyanje, jewe sindi uwa hano. nuko aduge, aca aduga rero, urabona, bagende barashigwa rero, bagende baraduga bashigwe mu gihe cibuye rw'imfuruka, aho abantu ihanga riri mu rupfasoni ryubaha, muri ubu bwoba buvuye ku kubaha. rero aha bandanya avuga ngo, mwabona ubutumwa turiko turasomamwo, ubwoba buvuye ku kubaha. rero murabe namwe urabona yuko ico aba ari ikintu kiri hagati y'ubuzima n'urupfu. nuko rero ko bari ikintu gikomeye cyane mw'ino saa turiko turabamwo, nuko rero birakenewe yuko twuba abantu bubaha, birakenewe yuko tuba abantu tugumiza mu mitima yacu ibintu twumvise. mu butumwa no gukura amaso kuri Yesu, aho yariko aratubwira ku rupapuro rwa 41, we ngaho yariko aratubwira ku kugaragara Imana biciye muri we yakoze. rero ngaho yaravuze, ariko avuga ku kivyimba inyuma na nyuma y'ivyo, ca kivyimba kimwe cakugwaho, gikugwaho n'ikiganza c'ububasha c'Imana biciye mu ijambo rivuzwe n'umuvugishwa. mw'uwo mwanya yaravuze ijambo kivyimba kirazimangana. rero we ngaho abandanya avuga ngo mbega ivyo vyari iki? neza neza vyari bihuye n'ijambo ry'umwami. nivyo, ameni. iyo ni incuro ya gatanu, urabona, yareka arabidondagura vyerekana incuro ya gatanu, kandi iyo niyo yabaye ya nyuma. iburyo yandika ngaho ngo incuro ya gatanu. gatanu ni igitigiri c'ubuntu, igitigiri c'ukwizera vyongeye. ukwizera mu congereza kugizwe n'indome zitanu. nta makenga akiri mu bwenge bwanje, si nk'ikekeranya. ndazi ico ari cyo ugukwa kwa gatatu, kandi ndazi nico gukora. ko yarahabizi, kuko ugukwa kwa gatatu ni ijambo rivuzwe ibubafu capulenyeri ya Dawidi. iburyo naho yandika ngo ugukwegwa kwa gatatu. ndazi ico gukora. rero mu abantu bubaha, mugume mucecetse. murabona avuga ku gatatu, wenyene ubwiwe yabwiye abantu ngo baba abantu bubaha, bagira urupfasoni, kandi bagume bacecetse, kuko ni intambuko y'ijambo rivuzwe, kandi ni intambuko abatorejwe n'Imana bazoba bariko bararonka ukwizera ko kunyakurwa. mu yandi majambo, batereza kuba bari mu rupfasoni, bariko barakira bumviriza ukwizera ko kunyakurwa kuzanwa n'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. rero nk'abantu bubaha, mugume mucecetse, vuba hazoshika isaha aho Imana izokora ibintu bikomakomeye kuri twebwe. igikomeye cyane iyo
iyo ari gukora ni ukutumenyesha ibanga ry'ikimatarira c'indwi. Ibyo nivyo bintu bikomeye cyane Revera William Branham yavuze yuko uko kwa gatatu kwari kuzoba kuriko kuraha abatoranijwe, kandi ibyo nivyo Imana iriko irashitsa muri kino gihe ca nyuma. Rero abandanya avuga ngo ndi mu butumwa gutinya kuvuye ku kubaha. Abandanya avuga ngo ibintu twumvise si ibyo gukwiragiza hanze. Murabe uhereye ico gihe we yarabahanura ibyo, ndetse byongeye akanavuga ko ibyo atari vyiza kuba umuntu agenda arashiraho uduce tw'ubutumwa mu butumwa bwavuzwe akatujana mw'isi. Yaravuze mu butumwa bumwe ko ari nko gufata inzahabu kaziterera ingurube, kuko murabe namwe. Hanyuma abantu nuko rero baca bahonyanga uko guhishurirwa n'ibintu byose Imana iriko iraduha mwa kino gihe. Kubw'ibyo rero ibyo muvyirinde gushira ivyiyumviro hamwe n'uduce tw'ubutumwa ku mbuga hwaniro, hanyuma bagaca baza bakabishiraho kugira ngo abantu bose bagire ico babivuzeko. Murabe abantu babonye ibyo muriko murakora, kumbure babikora bafise ivyiyumviro vyiza, ariko hariho abantu bafise amazina yabo yanditse mu gitabo c'ubugingo, bakaza ivyo bigaca bibatsitaza, bagaca batangura kuvuga no kurogota, nuko izina ryabo rigaca rifutwa. None ndazobibazwa. Urabona ibyo ntimukwiye kubikora, nako abantu uba uriko urasa n'ubagerageza, kandi abo bantu bikabagirira nabi cyane, bikabononera. Ibyiza nuko atari ikintu na kimwe wohashira, nuko Imana igihe izoba iriko irakorana mu mwuzuro n'ab'isi bo hanze, nuko rero aho ibintu bizoba bihishuwe ku mugaragaro no kubo hanze. Ariko Imana mwibuke iriko iraha iryo jambo yambika umubiri iryo jambo matoranijwe n'Imana. Rero murabe ngaha haravuga ngo ibintu twumvise si ibyo gukwiragiza hanze, ahubwo no kugira ngo tubigumize mu mitima yacu, kuko ni igihe aho Imana iriko yambika umubiri ijambo ryayo, ubutumwa bwayo mu mitima yacu. Nuko rero ni ikintu ata wundi muntu akwiye kukimenya hatara kugeza hageze igihe c'uko Imana izobikora ku mugaragaro ku bisi, kuko ubwo kwa gatatu nuko abatoranijwe twebwe bwa mbere na mbere, hanyuma ku nkumi z'ibijuju, kandi ubu biriko birasubira. Ariko murabe namwe ibyo bigenda biraba buke buke, hanyuma ku nkumi z'ibijuju, hanyuma ku bisi. Mu gihe Imana iriko ikorana n'abatoranijwe, ab'isi ntibakwiye kumenya ikintu na kimwe. Hagize ikintu bumva nuko uzoba wakijanye, nuko rero ukwiye kukigumiza mu mutima wawe. Ico gituma dukwiye kwirinda cane mwa kino gihe, kugira ngo ntidutsitaze umuntu n'umwe, ntitubigitsitaza ku muntu n'umwe, ahubwo wowe ubandanye wakira ubutumwa bwose, ijambo ryose, inyigisho zo mw'ihema niryo ririko riraguha wewe ukwizera ko kunyakurwa kugenda kurakura umunsi ku wundi, ukwizera kutari guhari mu bihe vy'ishengero. Ni mwa kino gihe ca nyuma gusa mu gihe cyo kuzifuruka, aho Imana iriko irazana ku kwizera gutunganya, ukwizera ko kunyakurwa, kugira ngo vuba turonke n'umubiri mushasha uhoraho hawe ubwiza, kuganzwa n'ubwoba buvuye ku kubaha. Imana ibahezegere barinde, kandi dufashe twese kuba abantu bubaha, kandi tukaba abanyabwenge, kuko ubwenge nabwo burakenewe, ni ingirakamaro cyane. Kuganzwa n'ubwoba buvuye ku kubaha. Kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe gushobora kurungika aka kajambo k'intasho kuri mwebwe mwese bene data n'abashiki bacu bo mu bihugu bitandukanye. Kandi rero ejo ku Imana tuzoba turiko turabonana, kandi icigwa dufise ni ugushitswa mu mwuzuro k'ubuvugishwa bwo ku munsi wa nyuma. Ugushitswa mu mwuzuro kuko mu gice bwarashikijwe ubwo buvugishwa muri kahise, ariko bwinshi muri bwo ntibwashikijwe mu mwuzuro. Ni mwa kino gihe niho bushitswa mu mwuzuro ubwo buvugishwa bwose.
kandi n'ubuzoba hanyuma nabwo nyene buzoshitswa hanyuma kuko mu gihe cacu buzoshitswa mu mwuzuro mu gihe cacu. Ese Imana yoduha amajambo y'umusesekara ejo kuw'Imana kandi tugakura cane gose mu bumenyi bw'integuro yayo ijanye n'igihe cacu. Imana ibahezegere barinde mubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana.